mutunzi koresha code promo ya ihuriro TV rimwe mu majambo manini, wandika ihuriro TV rimwe mu majambo manini amatwirire umuzungu. Abantu bamwe bakigerageza komesha utaramase ya kera mu gushaka gushikira ubutegetsi babicishije mu macakubiri y'ubwoko canke y'intara. Iyo ngendo itegereza kuranguranwa n'imizi buryo twubaka igihugu kigendera koko kuri demokarasi. Aha rero notera akamugwaruka ndabakebura ntimuhende mwagwarukamwe abo bakunda gushaka gushikira ibyicaro byabo baciye mu macakubiri, baciye mu nzangano. Muramenya ko baza kurondera mwebwe mukibasha, ariko mwibuke yuko iyo bahejeje gutorwa ntibasubira kubibuka. Iyo bariko barabakwegera mu kibi bakababwira gukora ikibi bakabakwegera mu bwicanyi, iyo biheze uzobona bo biyumvikanira hanyuma mwe mugwaruka mwese mugaherera mu mabohero, kuko ni mwebwe bavuga umwe wese yicura icyaha yakoze. Kubera uwo munyepolitike yabashuhuye yinyegeje, wewe musanga ariko arigira amerewe neza, ariko mwebwe mwese muri kumuborera mw'ibohero. Ndabasabye mwagarukamwe mugabe, kuko turacyafise abizinziwe n'imitima mibi bagishaka kuza barahurisha abarundi. Ugwaruka mugabe cyane, abitoza mubimenye kugira ngo mukubite agatima mpembero. Uzotorwa ntabaserukira ubwoko cyangwa intara, ahejeje gutorwa abintumwa y'abarundi bose, ndetse no mu mugambwe wawe bagashira imbere umugabo cyangwa umupfasoni. N'ibyo ntibize bikubuze gutora uwundi ubona w'ingamunyu. Ntihagire uzoguhatira gutora umugabo n'ibyo cyangwa umupfasoni n'ibyo. Barakubwira bati uyu ni wa mutora azokumarira iki, azokubera iki, nawe ukakibonera n'amaso yawe. Gutyo niho nabo nyene bamaze kubona ko bene igihugu twakanuye, nabo bahora baduhubisha, bazoheza badushirira imbere abantu b'indyamunyu, abantu koko bafise akamaro mu gihugu. Mumenye yuko twebwe ngaha turi hanga rimwe, dushira hamwe mu kwitorera indongozi. No kuvuga abo dutora umurundi, ntidutora uyu canke uyu, dutora umurundi. Mw'ijambo ry'Imana niho batubwira ukwiye kuba indongozi. Dusomye muri iki gitabo cy'Ihunguka mu kigabane ca 18, turabona ko indongozi ari umuntu w'intwari, yubaha Imana, umuntu akunda ukuri kandi yanka ibiturire, yanka inyungu zitandukanye. Kurya dutorera twese mw'isanduku rimwe ni ikimenyetso cy'urunani. N'uwo dutoye ategereza kuguma atubera umuhuza. Nico gituma dutorera hamwe twiherereye kugira ngo abone ko twese uko turi twamwizeye, kandi n'utamutoye akemera aho benshi bashize nawe akaguma mu runani rw'abantu. Igihe twari mu matora mu 2020 ni byiza kuza turibukana utuntu tumwe tumwe. Hari umugambwe wagiye kwitoza muri komine kanaka, ndayihoze ndayizi. Hanyuma bahejeje gusoma amajwi basanga bafise ijwi rimwe gusa. Wa mukuru w'umugambwe akoranya abanyamugambwe biwe muri iyo komine, ati none ko twari kumwe turi benshi, ya majwi yose yagiye hehe? Hanyuma uwambere akavuga ati iryo rijwi rimwe rero ubona ni jewe naritoye, uwundi ati ni je naritoye, uwundi ati ni je naritoye. Ati murahumva, ati none ko jenze nitoye, ayandi majwi yagiye? Bose bacamubwira ko bamutoye. Nico gituma bijya twiherera kugira ngo iyo amatora aheze utubona ko bose bagutoye. Aha je mwese nta n'umwe atantoye, none nomenye wantoye ari mugaba abarundi benshi ntarantoye, ni mwebwe mwese mwantoye. Ibyo rero tuze turamenya ko ari byo bitugira urunani. Rero kujya gutorera hamwe mw'isanduku rimwe twese twiyegeranije, iki nicyo kimenyetso cy'urunani. Twaguhundaye ko twagutoye,
ntagire uzotangura kwinuba abandi wowe ntiwantoye tuba twagutoye twese iyo watsinze. Icya gatanu cyo kwitwararika mu gihe cy'amatora nuguma twubaha kandi twubahiriza amategeko. Erega amatora ntabaje gusambura amategeko, ahubwo amatora abaje gutsindagira ya mategeko abenegihugu bitoreye baciye kuba baserukira. Amatora agengwa n'amabwiriza n'amategeko kandi hakaba n'abayahagarikiye. Nico gituma uretse umugujejwe amatora uhagararira ayo mategeko kugira ntihagire uyarenga, ubutungane buguma ari inkingi nyamukuru ya demokarasi. Kukaba nkako ubutungane ngo butegerezwa kurangura igikorwa kibwega cyane cyane, ico nacyo kikaba ari gutatura amatati hagati y'abahiganwa. Umugwi w'ejejwe amatora niwo muhagarikizi hagize uburenga amategeko. Inyamiramabi zama zirikanuye kugira ngo uwo muntu yakoze ikibi akurikiranwe hanyuma ashengezwe imbere y'ubutungane. Nico gituma niyo habaye abatanyuzwe mu vyavuye mu matora kirazira ko bihagira canke ngo bagumuke, bategereza kwitura ubutungane nabwo bukabatunganiriza atagushira mu bigumbagumba. Naho abacamanza nabo nyene batora indongozi, iyo hageze amatata ajanye n'amatora umucamanza wese asabwa kudahengama. Na kare barayamaze bati uwuca urubanza rw'abavukana ararangamiza. Nivyo umucamanza nawe arafise itegeko ry'uko ategereza gutora, inyamiramabi irafise itegeko ko ategereza gutora, uwo kwivuna basa arafise itegeko ko ategereza gutora. Ugabo namenye ko ariko atora umurundi kandi aguma ahagarariye abarundi kugira tugume mwitekane. Ndetse n'abenegihugu basabwa kubaha amategeko afasha gukinga no gutatura amatati atagahato. Ayo mategeko inzego z'igihugu zarayashinze zongera zirayamenyesha abenegihugu. Turasubiye kandi kurarika abo vyega bose ngo babandanye bayasigurira abenegihugu kugira ngo bayamenyere kandi bayagendere kugira igihe tuzoshika mu matora tugende twirerembera gusa tugiye gutora tuzi yuko turi mu nzira itomoye. Amatora ni igihe ciza cyo kwigengesera kanatsinda abenegihugu baba basa n'uwibungenze kuko baba bibungenze indongozi nshasha zigiye kuvuka. Iyo tugeze mu matora tugende twinengesereye, tugende tumeze nk'abibungenze tugira twibaruke indongozi nshasha zigiye kuturongora. Ni muri iyo ntumbero ubu hazoterera umuntu wese kumushaka kwiwe. Ubu nta numwe tuzokata kumushara wiwe kiretse uwisabiye wenyene ati jewe shaka guterera ya kandi akayizanira akayashira aho byagenewe kuri konte ya banki. Abifuza gushyigikira muri icyo gikorwa cy'amatora rero ntimwitinye, aho bukera ababijejwe bazobaha inimero yaho muyashira kandi namenyeshe ko no muyo mwari mwaterereye mu mwaka wahera hari hagacagutseko. Nico gituma mwumva tutariko turidodomba ngo turabuze ico duterera. Mbere rero nagira mbonera akaryo k'ubukengurukira bimwe vy'imvamutima abari barongoye umugwi wigenga ujejwe amatora kubwira n'ubukerebutsi bakoresheje, na cane cane ko uretse gutegura neza amatora barongeye barabungabunga ikigega, babungabunga n'ibikoresho. Ariko gituma ndabaremesheje mu mwaka wa 2025 tuzokoresha uburyo buke kuko baratubika ibikoresho bimwe twahora tugura. Yatubwiye mutuzu two kwiherero uri gushira mwibahasha, yababwiye nkajya amasandugu byose biracari ngaho barabungabunze. Nagira sabe mukomera amashi abari barongoye umugwi w'amatora.
ubugabo bwabo n'ibungabunga ry'itunga ry'igihugu, itunga rusange. Aha rero n'aba bashasha binjiye n'icigwa baciye bahigira, babigane twabe tuzi yuko itunga rusange rituraba twese mu bijanye no kuribungabunga, kuko twarabonye ko ariho abarisesagura bashaka gusesagurira mu nda zabo. Reka noneho ubu hari n'ivyo twishoboreye mu gutegura amatora tutarinze kurondera amafeza. Nk'akarorero nyene mu kwibakira ikigara cyo kwihereramo mu gushyira mw'ibahasha, cyo tunanira kubaka twebwe nyene abenegihugu hajya ku mitumba iwacu. Hari n'ikindi mpora niyumvira, none ko amatora abera ku mitumba iwacu, atawuza avuye ku wundi mutumba, kujya gutora by'ukuri ku mutumba iwacu vyotwara uburyo bungana iki? Ko twese twaba twahurira n'ubundi tuja inama, vyotunanira gutora. Na cane cane ko mu Burundi twitunganirije inzira y'amatora aho duharuriraho nyene, twese tuba tuzinanye, nta wikorera amajana isanduku, duharuriraho nyene twese tubona. None ivyo bisaba amahera angana iki ko twese tuba tuzinanye kuri uwo mutumba, atawi uwundi tuba turiko tubirerekera hamwe? Ego mugabo nivyo turakeneye ibintu vyiraza inkondo vyisize amavuta, ariko hari ivyo twishoboreye tutarinze gusesagura uburyo bwodufashije mu bindi bikorwa biteza imbere igihugu. Umugwi ujejwe amatora rero niwige neza ivyo vyose twishoboreye kugira ngo ntituze turinde gusesagura kandi turiko dukora ivyacu. Icabuza kera nuko tutari dufise umutima mu nda, wamenga turiko duhiganwa nk'abasi. Muguno munsi ubu duhiganwa nk'abarundi twese. Muri ivyo vyo guterera nyene n'abakunzi b'Uburundi ntibagire ngo twarabibagiye, kuko atawifashe urubanza ari kumwe n'abakunzi. Nabo nyene rero uwifuza kuduterera arahawe ikaze, ariko ntaza avuga ngo aja kuduterera kubera tugayitse ko ataco dushoboye. Naza azi yuko aje kugira ngo aduterere agacumu k'ubumwe, hanyuma aheze aterere atakagaye karimwo, ataje kuvuga ngo reka ndabaterere kugira ndabinjire. Ica kabiri cyo kwitwararika mu bijanye n'amatora ni ukumenya yuko gutora ari itegeko riramwe n'igihugu wese, kandi ko kwitoza ari uburenganzira bw'umwenegihugu uwo ari we wese. Iyo hageze amatora kirazira kwigira sindabibazwa canke ngo sindimwo. Umwenegihugu wese akwije ibisabwa n'amategeko ategereza kwitaba amatora, agatora uko wenyene avyifuza atagahato. Hari abo tumaze kubona iyo amatora ategekanijwe umenga ntibibaraba, bitwaje ahanini amadini. Ikibazo ni mbega Imana iranga amatora mu gihugu? Kuri jewe mvuga nti haba na gato, kuko dusomye no mu bitabo by'ijambo ry'Imana, duhere mbere ku bakristu ku gitabo, dusomye mu gitabo ca Bibiliya yera, Bibiliya nyeranga, Imana yonyene niyo yivugira iti, aho uzovugira uti shaka kwimikira umwami ngo abe nk'uko bimeze mu bindi bihugu, uzokwimika ngo akugabe azova muri bene wanyu, ntihagire umunyamahanga uzokwimika ngo akugabe atari mwene wanyu. Mbere Imana yarongera iravuga ingene uwotorwa yoba ameze, iti ntazagira abagore benshi ngo azimize umutima wiwe, kandi ntazagire umutimba w'ifeza n'izahabu. Ni vya bindi umumenyeshamana yatwigishije ati uzotorwa ntazaba gukunda ibiturire. Murumva rukorera Imana itanga amatora, ahubwo Imana irashigikiye yuko dutora, tugatora intungane zishobora gutunganiriza abenegihugu bose. Imana kandi yarongeye ko
uzokwimika ategereza kuba uwo Mukama Imana yawe yitoreye. Aha hariho benshi bigamira kumva bagatangura kurondera inzira zabo, ntibace mu nzira z'ubutungane mu gushikira ubutegetsi, mbere bakigena ngo ni Imana y'abagenyi. Erega hari n'abiyita ngo bisezerano, ngo jewe nzotegereza gutwara igihugu ngo nduwisezerano, agashaka kwigira atawumugize. Abo rero bayivuge bibuka ko ijwi rya bene gihugu naryo nyene ari ijwi ry'Imana. Turavyibuka igihe bene Isirayeli basaba umwami, hanyuma umwami umucamanza Samueli bikamubabaza cane. Imana yo nyene yamubwiye iti umviriza ijwi ry'igihugu mu vyo bazokubwira vyose, ntihagire uwigira, kuko n'Imana ivuga iti umviriza ijwi ry'igihugu mu vyo bazokubwira vyose. Tubisanga mu gitabo ca mbere ca Samueli ikigabane c'8 ku murongo w'7. Umviriza ijwi ry'igihugu mu vyo bazokubwira vyose. Twumve yuko n'Imana ishigikiye ivy'abenegihugu bavuga. Ijwi ry'igihugu n'ayo matora nyene yerekana uw'igihugu gishize imbere. Erega noneho na Yesu Kristo wenyene niwe yivugiye ati nukuri ndababwiye, kandi hano kw'isi abantu bashize hamwe bagasaba ico basabye cose Dawe mw'ijuru azokibaha. Nkako aho babiri canke batatu bakoraniye kw'izina ryanje, nanje mba ndi hagati yabo. Tubisanga muri Matayo ikigabane ca 18 ku murongo wa 20. Tumve neza yuko aho ababiri canke batatu twese dukoranya Abarundi, tugakorana turi mu butungane mu rukundo, ico tuzoba turiko turarondera kizotubera uko nyene. Nico gituma Abarundi dusabwa kwama mu rukundo, kwama mu kanyamuneza, twese dushize hamwe. Abo banka kuja mu matora rero babe bazirikana rya sezerano bonyene bisezeranira mu gutora ibwirizwa shingiro, bemeza uruhara bafise imbere y'Imana mushobora vyose. Eka noneho hariho n'abitwaza ngo nabo begamiye mu vya politike mu kwanga kwitabira amatora. Aha nababwiye inyishu nahawe na Pasitori Dieudonné igihe namubaza nti noneho kuri Pasitori kubera iki waje kwitoza. Nabo nyene abo bantu bavuga uko barakeneye kumenya no kuba umwenegihugu yuko navyo nyene ari politike tuyumve neza, nuko bayihinduye bakaza kwishira mu gifaransa tutize tutazi bitari no mu karanga kacu. Kuba umwenegihugu ubu uri umunyepolitike kuko utegereza gukurikirana ubuzima bw'igihugu n'abenegihugu, kuko ejo igihugu kigasanzara kigatembagara nawe uzotembagarana naco. Iyo wase gukurikirana ubuzima bw'igihugu cyawe, ububaye ntibabirikorokera mu ruzi rukarijana iyo rushaka. Nk'uko ibwirizwa shingiro ribitekanya mu ngingo ya 23, umwenegihugu wese ategerezwa guterera agacumu k'ubumwe mu kubungabunga intwaro rusange. None wowe ubungabunga intwaro rusange gute utagiye mu matora? Kwitoza canke kutitoza ni uburenganzira bwawe, ariko gutora ni itegeko. Umurundi wese ategerezwa kwitabira amatora agatora. Mugabo udashaka arashobora kutitoza, ivyo ni uburenganzira bwawe. Icya gatatu cyo kwitwararika ni itunganywa ry'imigambwe n'ibikorwa vyayo, na cane cane mu gutegura amatora. Abanyamigambwe babitegere neza, nta rukino rutubahiriza amategeko. Ngira ngo n'utabakina umupira aramaze kuja mw'ibarabara arabona amategeko agenga ibarabara, kuko utegereza guhura n'abandi kandi abo bandi ukabubahiriza. Ni naho mbere n'abanditsi ba kera batohoje byose bavuze bati
uburenganzira bwawe bugarukiraho uburenganzira bw'ubundi butangurira. Nico gituma urukino rwose rugira amategeko. Ivyo dukora vyose bitegerezwa kugengwa n'amategeko kugira twirinde izikubitana amahembe. Gutyo niho inzira ya demokarasi izobandanya itsimbatana. Abo benegihugu bagize imigambwe tumenye ko naho badasangiye umugambwe ari abavukanye, basangiye igihugu, kandi amatora tujamwo nayo kurondera abatuja imbere, bakatuja imbere twese turi abarundi, kandi nabo nyine abo batowe turangana. Tumenye yuko naho turi mu migambwe dutora bakeyi, abo bakeyi bakava muri twebwe nyene. Nico gituma teza kumva ko dukwiye kubikora mu bugwaneza. Iyo amatora aheze naho abatowe baduserukira twese kumwe. Ayo matora aheze ntawe iwanje ntawe iwawe, twese tuba turi bamwe. Ico abarongoye imigambwe boguma bazirikana nuko amatora ari igikorwa mu bindi bikorwa bigize ubuzima bw'igihugu. Amatora yaheze ubuzima burabandanya, arico gituma mu kuyategura twoguma dufise umutima mu nda. Mugerageze uko mushoboye mutegura imitima y'abo murongoye, mubigishe ko igikomeye ari uko igihugu twokironsa indongozi zibikwiye, no kuvuga zikerebutse, zibona kure, kandi zikunda igihugu n'abenegihugu. Mbeda bagabisha hakiri kare rero mwebwe banyepolitike. Umurundi akibona ko azotezwa imbere nuko arose icicaro, uwo nomwita mutima wayaze. Nimwiyumvira abarundi twese twovuga ko tuzotezwa imbere no kuronka ivyicaro. Mworonka ivyicaro bingana iki mu nzego z'igihugu z'Uburundi? Kandi turi miliyoni 12. Dutora bakeyi mu bangana baza kuduserukira. Kuja imbere abandi nukwemera kubihebera ukababera umusuku. Hamwe mwebwe buca mwitoza ngo bitegere uko, niho tuzobagirira icizere ubushizwe imbere agakora tuzi yuko ariko araduserukira vy'ukuri. Ntihagire rero uzokwitoza avuga ngo agiye kurondera ivyicaro. Nimwibuke n'ababigisha ba Yesu bahenda nyina bagende kubavugira kwa Yesu ngo azabaha igiti niyamara gushika mu naza bwiwe. Yababwiye ati ntimuzi ico musaba. Nico gituma twokama kwitwararika amajambo y'Imana. Uwusaba neza asaba kuronka umukerebutsi, agasaba kuronka ubuzima mu bandi muri iki gihugu. Mubu ugiye kurondera kuba umutegetsi, ugiye kurondera ivyicaro, banza wibuke yuko ushaka kuba mukuru muri twebwe ategerezwa kuba muto, yakicisha bugufi, akaba umusuku wacu. Abanyamigambwe nimubitegere, ushaka kuba umukuru muri twebwe nabanza we mutoyi tumubone ko yicisha bugufi, ko tumurungitsa azoguma muri twebwe nyene. Mugabo ni watangura kuvyimba ubu tuzobona yuko atawuzodushikana, turejeje kugutora uzohavuba nk'abandi bavuga ngo tuvyaranyabo. Icakare cyo kwitwararika mu kuja mu matora nukuguma tugize urunani, twirinda akajagari. Twebwe abarundi tugize ihanga rimwe ritagabuye. Ivyo dukora vyose tuguma turi umwe, dusenyera ku mugozi umwe, nka kumwe nababwira twese dushaka gutera imbere nk'umuzinga. Kugira uwo muzinga utera imbere nuko dukora nk'inzuki, twese tugasenyera ku mugozi umwe. Turahamagariye rero abarundi n'abarundikazi kwitaba amatora twimirije mu runani rw'intamenwa.